Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ni Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru hagezweho twabatunganirije turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri kw'igenekezo rya 10 Kigarama 2024. Muri aya makuru rero tubazaniye biriko biravugwa mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko tukaza no kwibanda ku mpinduka n'ubundi umukuru w'igihugu ariko arabandanya gukora. Mu ndwi iheze niho twababwiye amakuru y'ikomborwa ry'abategetsi bakomakomeye. Umutegetsi w'ikigo ca OBR akaba yarabogojwe ndetse agahita asubirizwa, umutegetsi w'ikigo Burundi Rona akaba yarakombowe agahita asubirizwa, ndetse n'umukuru w'igipolisi nawe yabogojwe mu mabanga yahoramwo ahita asubirizwa. Impinduka rero zirabandanya. Gusa rero imbere yuko tubagezaho ingingo nkuru nyamukuru tuza kubagezaho muri aya makuru, tubabwire ko ku munsi w'ejo witwa Kingo Burundi yoba yaratangaje ko abashinga amateka bahejeje gutumwa ko gihutihuti kwitaba ibikorwa uyu munsi ku itariki ya 10 kwezi kwa Kigarama 2024. Mu butumwa rero barungikiwe kuri ngendanwa zabo bose basabwe kuhashika saa 9 z'umuhingamo atawusivye canke ngacererwe. Ntibabwire rero igikorwa gitegekanijwe, abenshi bakaba bariyumviriye ko hagiye kuba impinduka zikomeye cane muri leta. Hari abavuzwe ko bashobora guhindurwa, ariko ayo makuru ntituyahagazeko, ahubwo turategereje kugira ngo biva muri ico abashinga amateka bo bahamagariwe tuze kukibashikiriza kuri iyi mbonesha kure. Gusa naho bimeze gutyo, ku munsi w'ejo mw'ijoro niho umukuru w'igihugu ahejeje guhindura umushikiranganje w'ikigega ca leta. Nestor Ntahontuye ni umushinga amateka yatowe mu ntara ya Ruyigi niwe agiye gusubirira Audace Niyonzima. Muri kino gihe rero akaba yahora atwara umugwi wamahujejwe ibibazo vy'ubutunzi. Umushikiranganje Audace Niyonzima yari yamye mu bikorwa vyo kwakira abakomiseri bashasha ba OBR, ariko kandi mu minsi iheze yari yashikirije ikete abashikiranganje bose ko kunyonora amatungo mu gihugu c'u Burundi vyabaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse akiyamiriza iyo ngendo asaba ko badakora ingendo ndetse n'ibindi bikorwa bitari ngombwa. Honorable Nestor Ntahontuye ni umushikiranganje mushasha w'ubutunzi yari yatowe mu ntara ya Ruyigi muri 2020, akaba afise impamyabushobozi ingana na master muri statistique kuri kaminuza y'u Burundi kuva muri 2009 gushika muri 2019. Nestor Ntahontuye rero yakora mu bijanye no gutegura imigambi, kuyikurikirana no gukora ubushakashatsi mu mashirahamwe atandukanye kandi akomeye mpuzamakungu yakorera mu gihugu c'u Burundi. Iyi nkuru yose turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye n'ikomborwa ry'uwo mushikiranganje. Harimwo amakuru menshi yoba yahise aja ahabona mu matoza twabakoreye, turaza kubigarukako. Mu birabana n'imigendere y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ibirabana n'igisata c'umutekano, Perezida Varisito Ndayishimiye yagirije u Rwanda gukora ibikorwa vy'iterabwoba mu Burundi. Turaza kubigarukamwo. Perezida Ndayishimiye rero akaba yarabivugiye mu kiganiro cabereye ku ngoro yiwe i Bujumbura inyuma y'inama y'abanyamitahe yabaye mu Burundi mu ndwi iheze. Akaba rero yarabishikirije ku mbonesha kure ya TV5 Monde yo mu gihugu c'Ubufaransa. Navyo turaza kubigarukako. Nako kandi ku rundi ruhande inama nkuru y'abepiskopi Katolika b'i Burundi ivuga ko irajwe inshinga n'ubukene buguma bwiyongera n'iduga ry'ibiciro ryibonekeza mu gihugu. Turaza kubagezaho rero ibiriko biravugwa mu itangazo risoza ibikorwa vy'iyo nama nkuru yo muri uku kwezi kwa Kigarama, hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye twabateguriye mu kanya gato. Nido ya buri kimwe, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Abashinga amateka baratumweho gihutihuti ku munsi w'ejo kugira ngo baze guterana uyu munsi. Gusa ivyo bitaraba nuko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima yaraye akombowe mu mabanga. Kurikira iri tangazo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu hama tugendane n'icatumye asubirizwa. Bisabwe n'umushikiranganje wa mbere yavuganye n'icegera c'umukuru w'igihugu, aragenye ingingo ya mbere umushikiranganje w'ikigega ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi y'iterambere, umushinga amateka Nestor Ntahontuye. Ingingo ya kabiri ingingo zose zahahora zitandukanye n'iri tegeko
zirafuswe. Ingingo ya gatatu, umushikiranganji wa mbere ashinzwe gushira mu ngiro iri tegeko rija mu ngiro umunsi riteweko umukono. Bigiriwe Igitega igenekerezo rya 9 Kigarama 2024. Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu. Nestor Ntawunuye niwe umushikiranganji mushasha w'ubutunzi yari yatowe mu ntara ya Ruyigi muri 2020. Ubushikiranganji bujejwe harimwe ikiga ca leta rero buramutswe umushikiranganji bushaka nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku 9 Kigarama 2024. Umushikiranganji bushasha rero akaba yagenwe muri ayo mabanga akaba yari umushinga amateka. Tubibutse ko Nestor Ntawunuye yasubiye mugenzi we Audace Niyonzima. Umushikiranganji akaba ahinduwe muri kino gihe havugwa ingorane nyinshi cane zihanze ubutunzi bw'igihugu. Ahinduwe kandi nyuma y'ikorwa mu mabanga yo kurongora ikigo BER kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta ya Jean-Claude Manirakiza. Aho rero ico kigo mu mezi ane haze bivuga ko cahombeje ikigega ca leta miliyaridi 110 z'amafaranga y'amarundi ziyongera rero ku yandi aguma anyuruzwa muri ico kigo. Bamwe bandi babona ko izo mpinduka mu gisata c'ubutunzi tacu zigiye gufasha n'ubundi igihugu kigeze ahatema mu vy'ubutunzi. Umuti nyawo ngo no kwicarana ko abarundi kose atantumwe akomiriwe ngo bagatorera hamwe inyishu z'ibibazo bijanye n'ubutunzi bw'u Burundi. Ariko Varisito Ndayishimiye rero muri iyi minsi ariko akora impinduka nk'uko twabibabwiye no mu makuru menshi twagiye turabashikiriza mu ndwi iheze. Impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu aho yakomboye abenshi mu bategetsi bakomeye kandi bose bakaba bafise aho bahurikiye n'ibibazo by'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi. Twarabashikirize mu makuru menshi agiye atandukanye. Mu gisata c'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ariko kandi ku Burundi n'u Rwanda, Perezida Ndayishimiye yagejeje u Rwanda gukora ibikorwa vy'iterabwoba mu Burundi. Ni inkuru yandikwa n'ikinyamakuru Ijwi rya Amerika. Perezida w'u Burundi Varisito Ndayishimiye yongeye gutangaza ko umubano w'igihugu ciwe n'u Rwanda ukirimwo agatotsi. Akaba yari yabwiye televiziyo y'Ubufaransa TV5 Monde ko ingorane ziri mu ruhande rw'u Rwanda. Yabivugiye mu kiganiro cabereye mu ngoro yiwe Bujumbura nyuma y'inama y'abanyamita yabaye mu Burundi mu ndwi iheze. Menyesha makuru wa TV5 Monde yabajije Perezida Ndayishimiye ibibazo bitandukanye birimo politike, ubutunzi, iterambere n'imigenderanire hamwe n'amakungu. Kuri iyo ngingo ya nyuma ikibazo rero cagarutse cane ni ikerabe imibanire y'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda kuva mu mwaka 2015 mpaka ahuza ibihugu vyompi wafunguye igihe kirenze gato imyaka 2. Wafunzwe bwa mbere muri 2015 uza gufungurwa mu mwaka 2022. Leta y'u Burundi rero yongeye gufunga umupaka mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo 2024 n'ubu uracugaye kandi nta biganiro bizwi vyoba biriko birakorwa kugira ngo ufungurwe. Mu vyo uwo mumenyesha makuru wa TV5 Monde yabajije Perezida Ndayishimiye harimo kumenya niba abantu bashobora kwitega ko ibintu bishobora gusubira kumera neza hagati y'ibihugu vyompi. Perezida Ndayishimiye akaba yaragize ati si irya mbere bugara imbibe igihe abakoze kudeta bahungira mu Rwanda twarugaye imbibe. Mwaka 2020 nashaka kwerekana ko nifuza ko ibintu bisubira mu buryo ndugurura imbibe. Naratanguye ibiganiro n'u Rwanda twarahuye turaganira kandi turumvikanye neza. Perezida w'u Rwanda yaremeye gutanga abakoze kudeta kugira bashirwe mu mirimo y'ubutungane. Imirwi y'abahinga baserukira ibihugu vyompi barahuye gatari munsi ya 5 barumvikana. Yamara hageze gushira mu ngiro ivyo bumvikanye ko niho ibintu byagoraniye gushika ubu. Perezida w'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba yaratangaje ko yamara ari ibintu bibabaje kubona ko mu gihe u Rwanda rwanze gutanga abakoze kudeta bakora iterabwoba mu Burundi baturutse mu Rwanda kandi bishe abantu bakoze ibyaha by'iterabwoba mu gihugu. Abajijwe niba yagiriza u Rwanda ko rwakoze ibikorwa by'iterabwoba ku butaka bw'u Burundi, Perezida Ndayishimiye yagize ati ivyo ni ukuri kubera bava mu Rwanda. Imigambi itegurirwa mu Rwanda, u Rwanda nirwo rwabahaye indaro kandi nirwo rubaha ivyo bakenye. Binjira mu Burundi bavuye mu Rwanda kugira ngo twubahirize umutekano w'Abarundi. Twategerejwe kugara imbibe gushika u Rwanda rwerekanye ko ruhinduye inyifato yarwo ku bijanye no gushira mu ngiro amasezerano yapfunditswe hagati y'ibihugu vyompi, hagati y'abakuru b'ibihugu rero n'abahinga b'ibihugu bompi. Perezida Varisito Ndayishimiye akaba yaratangaje ko umunsi u Rwanda ruzoshikiriza abakoze kudeta u Burundi buzosubira kugurura imiryango yabwo
imiryango yabwo yavuze ko ikibazo kitari ku ruhande rw'u Burundi ko ikibazo kiri ku ruhande rw'u Rwanda. Ati ijwi rya Amerika ntiyashoboye no guhita ibaza leta y'u Rwanda ngo twumve ico ivuga ko vyatangajwe na perezida w'u Burundi. Gusa tubibutse neza ko imipaka ku ruhande rw'u Burundi niyo yugawe, ahubwo ku ruhande rw'u Rwanda iruguruwe. Inama nkuru y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi ivuga ko irajwe inshinga n'ubukene buguma bwiyongera n'iduga ry'ibiciro ryibonekeza mu gihugu. Mu itangazo risozera ibikorwa by'inama nkuru yo muri uku kwezi kwa Kigarama, abepiskopi bakaba basaba inzego z'igihugu gufata ingingo zishoboka kugira ngo baremurure abanyagihugu. Musenyeri Bonaventure Nahimana ayirongoye agaruka no ku bijanye n'umutekano, agashima ko wifashe neza ariko anegura ko hakiri ubwicanyi mu ngo no mu kibano kandi ko busa n'uburiko buramenyerwa. Hagati aho abo bungere bakaba bifuza ko abarundi bose bokwitaba amatora yimirije atawukomereye kandi mu mwidegemvyo. Urwaruka rwifuza kwinjira mu bisangerezi vy'intwazagabo rwakoze ikibazo. Urwo rwaruka rugera ku 1212 rwiyandikishije ngo rwinjire mu rwego rw'ibisongerezi vy'intwazagabo mu gisirikare c'u Burundi. Rwo rwakoze ikibazo mu ntara zose kuri uyu wa gatandatu igenekezo ry'indwi Kigarama 2024. Nk'uko Gaspard Baratuza avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi abimenyesha, no musi rero hari hategekanijwe ikibazo c'ubwenge mu vyirwa vy'ibiharuro n'igifaransa, bakaba rero bakorera ku manota 40 kuri kimwe kimwe. Hakaba rero hasigaye n'ikibazo co kwinonora imitsi naco kizokorwa vuba vuba kazoba kiri ku manota 20. Bandanya avuga ko rero abazoba babaye aba mbere bakazoca baja mu kibanza bahererwamwo inyigisho ariko babanje kugirirwa igipimo cerekana ko bafise amagara meza. Baratoza rero agashima ko mu kwiyandikisha intara zose zaserukiwe, mbere ngo n'ubwoko bwose bwaraserukiwe, agakamenyesha ko muri iyinjizwa ry'ubu ata abakobwa batumwe gukorera ibisata vyiharije bisaba abahungu ku bwinshi. Ariko rero bavugira urwego rwo kwivuna abansi arahumuriza abigeme ko batibagiye kuko niyo haba iyinjizwa risanzwe bazoba barimwo nk'uko rero yabitangaje. Mu makuru menshi rero azindutse n'ubundi atangazwa n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi candika inkuru zigiye zitandukanye, kivuga ko inama rukokoma yo guhamagaza abanyamitahe Bujumbura ngo bakero nibo bagize ico biyemeza. Reka navyo tubigarukeko. Burundi rero murabizi ko bwateguye inama idasanzwe guhamagara abanyamitahe kuva ku igenekezo rya 5 gushika ku rya 6 Kigarama. Inama rero ikaba yarabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, nyuma yo kwerekana ivyankenerwa byashikirijwe n'abagize leta. Bamwe mu bafasha Burundi mu iterambere bariyemeje gushigikira Uburundi. Turashobora kuvuga ko nko mu bikorwa bijanye n'inyubako za leta, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe urwo rwego yashize ahabona umugambi wo kubaka ibisagara. Dieudonné Dukundane kandi yerekanye ko hakeneye amadolari arenga miliyaridi kugira ngo hubakwe amabarabara arenze ibirometero 1500 muri kazoza. Mu bijanye n'amasoko ntanganguvu, ibice 26% gusa vy'abarundi nibo bafise umuyagankuba, niko indongozi z'Uburundi zamenyesheje, zikaba zifuza abanyamitahe benshi muri ico gisata. Abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'uburimyi nabo bavuze ko kubura abahinga n'ababinonosoye arico kibazo nyamukuru kizingamitse ivyo bisata bibiri. Ivyo vyatumye BAD canke Banki y'Iterambere ya Afrika isezerana amadolari miliyoni 700 azofasha mu kubaka amabarabara no guteza imbere cyane igisata c'amasoko ntangaguvu hamwe n'ubutare. Ubumwe bw'abarere bwarasezeranye, ariko muri rusange mu bihugu vya Afrika bwasezeranye kuzorugwiza kabiri amafaranga azohabwa ibihugu vya Afrika kuva mu mwaka wa 2021. Mu myaka ine ibisata bimwe bimwe vy'ishirahamwe mpuzamakungu navyo nyene vyiyemeje gushigikira igisata c'umuyagankuba mu Burundi. Ibihugu rero birenga 170 nivyo vyitavye ubutumire bw'iyo nama yo guhamagara abanyamitahe bazofasha Burundi gushikira imbonakazoza yabwo. Igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Ntamwe rero muri abo yashatse kwemeza mu bijanye n'ubukerarugendo. Hagataho ishirahamwe ry'ubudanaje n'inganda ry'u Burundi ryasinye amasezerano n'ishirahamwe ry'ubudanaje ryo muri Afrika muri Maroc ku bijanye no gukorana mu guhimiriza abanyamitahe bo muri Maroc kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi.
duhereze kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'umutekano muri Uvira. Intambara zasubiriye kwaduka hagati ya leta itabara n'igisirikare c'u Burundi. Izo ntambara zishaje zadutse hagati y'abo bagwanyi b'abarundi na leta itabara n'ingabo z'u Burundi za FDNB hagati y'igenekezo rya 5 n'iry'indwi Kigarama. Abo bagwanyi rero bamenyesheje ko bigaruriye ibirindiro bitari bike vy'ingabo z'u Burundi n'abazifasha. Inkuru ya SOS Media Burundi ivuga ko iyo ntambara yabereye i Tabunde ni mu gice ca Rulenge muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Muri izo ntambara ingabo z'u Burundi rero zari zishigikiwe n'abagwanyi ba Mai Mai ya Kutumba hamwe n'ingabo za FARDC nk'uko amasoko yacu abivuga. Abo bagwanyi rero bakaba bavuga ko bateye ingabo z'u Burundi bigarura n'ibirindiro vyazo baratora ndetse bafata n'amasasu menshi. Abanyagihugu rero bemereye SOS Media Burundi ko abasirikare bataye ibirindiro vya Tabunde, Kabonda, Bwami, Rubwebwe na Mutanoga bahoze berekeza Kabanju kuko n'amaringe mu mice ya Rulenge n'ayitombwe niko bavuga. Abanyagihugu rero ibihumbi n'ibihumbi barahunze ingo zabo kubera izo ntambara, baciye rero baja mu bice bibonwa ko bitekanye cane mu gice ca Rulenge canke mbere mu mashamba, abandi rero baja muri segiteri y'ayitombwe. Ingabo z'u Burundi rero n'abazifasha ntiziragira ico zishikirije kuri izo ntambara nshasha, ariko rero haraheze imisi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yari yiyamirije ibitego vy'abasirikare benshi b'abarundi vyari vyatanzwe n'uwo murwi w'abagwanyi ko bapfiriye mu ntambara muri ako gace nyene karimwo intwazagabo. Kuva mu kwezi k'umunani rero guheze intambara zitari nke zaravuzwe hagati y'ingabo z'u Burundi n'abazifasha hamwe n'abarwanyi ba Leta itabara mu ntara za Fizi, Mwenga, mu ntara ya Sud Kivu ihana imbibe n'u Burundi. Turakengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubashikiriza. Uyu munsi wose turaza kubana mu bisata bigiye bitandukanye kandi amakuru mashasha araba agezweho. Nabasavye rero kugira ngo utari wafyonda kuri subscribe canke sabone afyonde ko kugira ngo aje ashikirwa amakuru hamwe n'ibiganiro vyacu ari mu bambere. Basabe kandi kugira ngo ntimuze gucikwa ku ngingo zigiye zitandukanye tuba twabatohereje ko amakuru muri politike, agateka zina muntu, intwaro, ubutungane hamwe n'ibindi vyinshi tugenda tubategurira ko amakuru. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza.